abantu uzi ko hatari safe, hatari stable, utogira ibintu a long term. Ako kana rero wumve ko wenyene wavuze ngo ntitwifuza Burundi buguma bumeze uku muri manipulation. Turifuza Burundi aho tworeka les intérêts du Burundi en tant que nation. Ivyo birahari. Washobora no gufuta n'amakontra yagizwe barabikora abapuciste cyangwa leta nshasha. So izo intérêts zivuka iyo habanje guhinduka ko umunyamerika abanza guhanira intérêts z'umudemokrate no mu republique ariko ahashitse aca yijumpinga kuri intérêts za Amerika. Uvyumvere ko uko wari ukivuze kabisa Nyerere ntashobora kuba stable. Nawe uzo kugira president wejo w'u Burundi ntiwibaze ngo ikintu kizoguma kiguhangayikishije nuko umunyatanzania bayeho nuko Kongo bayeho cyangwa umunyarwanda ni Burundi first. Burya kintu sintuze slogan ya Trump ucubanza kwa eske Burundi burafise ibikwiye, eske Burundi muri ko bararengamo, eske Burundi ama tax ntashobora kuba baturengera kwa tudashaka kukivuko ari kivyi gitangurani eske ubwoko ntwara bwose bwo mu Burundi buranyiyumvamo, eske notera intambara n'ikindi gihugu bonkwirikira kugira ngo intérêts z'igihugu ntizigende. Nico tubuze kizotangurirwa rero nuko umuntu abanza kwiyumvamo ko wenyene ariho, kuko burya responsabilité ya mbere umuntu afise ni responsabilité familiale. Ushobora kwiyumvira gutunganiriza umuryango wiwe akamenya yuko umugabo ashobora kuba ikigabo cyaga sesagura cyaga kunda umwana umwe ntabacizwe umugabo ntabakize ampara abanza kuba ari federasi aba azi ku mwana faiblesse afise ikimuga cyangwa udanganya n'ubundi ubwenge babanza kwitwa abana biwe arashobora rero gusheresha l'intérêt familial abantu bose baramukurikira. Ariko hari imiryango itashobora kubikora uko. Burya la famille c'est l'image du pays. Uno musi rero l'image de Burundi c'est une famille aho umugabo cyangwa umugore afavoriza umwana umwe uwo wa mbere mu ishuri cyangwa ufise amahera menshi cyangwa avuga ati ndabagaburiye itongo wewe uzotwara ubusa ujya azotwara rinini. Voilà le pays twifuza aho apana ko bibinza kuba ngo uri umupara yo shikira umuhutu shashikira umututsi ivyo byose tubona la gestion du pouvoir. Nako nagiye nongere ko ntugire ko twebwe usanga wahinduye bya bindi ya ideal ukunda wibagire yuko Tanzania of course ishobora kunshigikira no musi kwera nayibariye nti nta sinzopanda kumenashe kuri za intérêts zawe. Uzoga umudandaza ibitenge, uzoga umudandaza ibitoro, uzoga umuza ahubuje na economy yese wari wije ushaka uruntu mu Tanzania. Ivyo rero bo bikora. Nico nako nagire sinzi ko ukuntu wari uvuze rero numvise ndeka ntikabe inapersi ushusanga umenga wihinyuje gira amahoro. Oya ufite navuze exactement ivyo uriko uravuga kuko kugira ngo uvuge ngo Nyerere arakunda canke aranka ubwoko bumwe ufite umengo wari wiyatanze yuko hava même après na même partie muri ivyo bibazo kuko umu étranger cyane nka bijya by'igihugu kibanye ntabandi akunezwe abagomba inyungu ziwe uko ashobora guhagarara ku kibazo kimwe kipronounce ashobora kubikora mugabo kwitega ngo azoguhama iminsi yose ari ku ruhande rwawe cyangwa azokwanka cyangwa azogukunda sineza ko ari ikibazo cyo gukunda cyangwa kwanka ni ikibazo cy'inyungu ziwe muri make. Hanyuma iyo bidahuye n'inyungu ziwe iminsi yose cyangwa uri kuramubangamira ashobora kukugwanya ashobora no gushigikira kukugwanya mbese abakwanka wewe yanswa cyangwa abari kakingira inyungu ziwe. Ufite iyo logique gusa yo kuvuga ngo aranka abaca cyangwa arakunda aba ça ne devrait même pas kuba kwibaza ko twiyatanda ko umuntu mu étranger nk'igihugu kindi kibanye haja mu byo kudukunda cyangwa ibyo kutwanga. Hanyuma ije rero maze kuvyerimina ushura umuntu kamuraba mente yiwe nico musangiye gusa nta bindi mugabo kuri kote yiwe uko yateguye politique y'igihugu ciwe abafise ukuntu abidefinisa no kuntu abivuga hakarora hari abantu banamuzi. Ufite ikibazo ca Nyerere nuko nibaza ko hari abantu bamuraba ukundi bakamya bakaba hari amatante baramufise peut-être ngira ngo atashoboye kuhamplisa hama abantu bagashobora kubyinterpreta mu buryo mu cyangwa ngo reka bijambo ruti hama duheze ego rutugura mikro. Ego ndashimiye cyane merci connection yagoranye gatoyi. Jewe ku kibazo ca Nyerere ufite n'igihe ariko ndabibaza nakumbaza bon ndibaza umuranyumva. Ego neza cyane. Ego merci. Igihe ariko ndabaza ikibazo cerekeye soutien ya Tanzania kuri CNDD je ndakibona hanini ari ikibazo kiri economique pas ikibazo kiri ethnique. Bon oui quelque part umuntu yoshaka kubifata uko naho nyine akabiharura gutyo honye mugabo ahantu biba bigoreye ni hamwe kuko ni benshi bavuga yuko par exemple nka movement ya NRA yo muri Uganda yatanguriye muri Tanzania kandi soutien yari ya Nyerere
urumva aho byohava bingura kubishiramwo beaucoup plus ibibazo biri ethnique nico waruvuze ntaco narinzi cyuko Nyerere yanse gufasha CNDD 72 aussi bari banse kubafasha kuko ariko bavuga ngo bagiye kuribera ubwoko bavuga ati non revolution si y'ubwoko revolution ni igihugu urumva je ahanini sindiko ndagifata nk'ikibazo kiri ethnique ndagifata nk'ikibazo kiri economique nico gituma navuze ni par exemple Kikwete bon Kikwete naho nyene byo biri discutable kuko bavuga yuko afise n'umugore yari mu bantu kamwe b'intera hamwe muri 94 mugabo je bavuga ko Kikwete ari wafise kamwe mu monopole y'igitoro yahora kuko nta gitoro kiko kirinjira yahora afise monopole y'igitoro baranavuga yuko par exemple hajya ama dynamique yatangwe guhinduka cyane igihe Neva yimikwa ni ama dynamique yatangwe guhinduka rero uyu munsi ikintu ngaruka nanje nkaza nkabaza ni est-ce ikibazo ahanini kumengo ayo ma ekonomi yabo nta kintu ariko arabamarira ayo ma interafise economique mu gihugu cy'u Burundi kumengo ntaca bamariye nta kintu yo kirinjira bimeze gute kibazo kiri hehe exactement naho je ufite nako ndabaza ikibazo rero mengo soutien ya CNDD kuri plutôt soutien ya Tanzania kuri CNDD ntakimaze kuvyo ndiko ndabona economiquement parlant ntakimaze ntaco bari kwarunguka ico ni kimwe hama ikindi kigira kabiri aussi uwoza aje guhindura iyo ntwaro est-ce que Tanzania ishobora kuba ikibazo ishobora gutera ikibazo ni ivyo murakoze urumva ibibazo by'ibihugu ni ibibazo biri complexe premièrement abantu baprena ama decision mu bihugu nabo n'abantu bafise background yabo iyo bava niyo bagize gute bashobora kugira un attachement émotionnel iyo bariko barafata ama decision canke akaba ama conflit d'intérêt cyane cyane nk'iyo utangiye kuvuga umuntu ashobora kuba afise nk'umugore afise position kuri ivyo bibazo kuma influence n'ivyo byose teza kubyitegurira mugabo en réalité les relations entre ibihugu za ministre yose ziri ya base y'ama intérêt mugabo bien sûr ibihugu navyo ntibyitwara birafise abantu babitwara kumenya rero aho abatwara n'abafata ayo madecision bashobora guhengamira navyo ntiwobineglige birakonta kenshi birakonta mu guprena amadecision mugabo nk'akarorero ikibazo kiri hagati uyu munsi ya CNDD-FDD na CCM canke na Tanzania niba bivuga neza hariyo abantu bipfuza hariyo abantu bagomba kubera iki bagomba bo mbega hariho ibintu bumvikana ko bagerageje kuganira canke hoba hariyo amapakiti bafitanye y'imyaka myinshi ibyo bagerageje kuvugana ibyo byose birashoboka mugabo wibuke yuko cane cane à l'époque igihe CNDD-FDD ishikira ubutegetsi mu Burundi abari ku butegetsi muri Tanzania igihe yagwana cane cane abari ku butegetsi Tanzania barayishigikira ico gihe abari mu butegetsi barayishigikira hama iyo rero habaye ivyo kuvuga ngo uriko uraja gufata igihugu bamwe barisanga mu bintu FDD na Tanzania bugira gutya ariko kandi muri politiki ya Tanzania ntihabuze n'abandi bantu kuko navuze usanga bafise canke baporta soutien émotionnel kuri CNDD kubera bashigikira akoze yabo ugasanga n'abantu bakomeye mu butegetsi canke mu mugambwe rero wewe ugomba kurondera soutien canke kubaka iyo soutien bafise kuri Tanzania nahawe rero kumenya ingene wanaliza iyo rapport de force ukamenya ingene waplika amastratégie muga sinibaza ko ari ibintu biri impossible hama hariho uburyo imisi yose mu gihugu nk'ico naho nyene kuko niba hari abantu bafise iyo conflit d'intérêt n'iyo soutien émotionnel ntiwobura peut-être n'abandi nabo botahura ico nawe uharanira wogerageza gusigurira bakaguha iyo soutien émotionnel canke ibindi igihe cose ni ukumenya iyo uca niyo ingene uraba ikibazo mugabo sinibaza ko Tanzania uko yubatse ngo imyaka mirere na mirere ngo izokwama nk'akarorero birazwi neza yuko nka position zimwe ku Burundi Kikwete atazihuza cyane n'utwara Tanzania no munsi mbega byo biri mu bisigura igituma uyu munsi CNDD-FDD itakironka soutien cyane nabonye ndayishimira fa passé yari karakeza umukuru w'igihugu wa Tanzania amukeza ko yaronse amabanga yo guserukira umugambwe CCM mu matora azoba mu mwaka umenguza bijya bisigura ko ndayishimiye yo bari kararesha gukoresha mu kirundi muga yo bari kararyosha President Samia Suluhu kugira ngo amushigikire muri politike ziwe sinzi
byose mu byose hariho ayandi madinamike menshi canke ayandi maposition uhari uyu munsi mugabo ibintu byose birafise ibintu bigenda mugabo le fait ko uyu munsi CNDD-FDD itakironka soutien nk'iyaho rironka mbere birafise impamvu birafise ico bivako mugabo ku gihugu nka Tanzania kinini nka kiryanye hari uburyo bwinshi cyane bwo kwaposha igihugu kinini nka kiryanye mu bundi buryo bwo kubera benefit cyane gusumba kukigira umwansi ukabudeklara ko umwansi hari uburyo bwinshi ushobora guhuza amaintere yawe n'amaintere y'abapreneur de decision canke ugacengetera kandi sinibaza vraiment ko abantu batwara Tanzania no munsi cyane mpereye kuri president wa Tanzania ari kibazo uko niyumvira sinibaza ko ari yose impliqué cyane muri ivyo bintu vya CNDD-FDD canke ngo afise un soutien moral canke émotionnel kuri CNDD-FDD ngikomeye cyane mugabo arashobora peut-être kuba afise abandi bantu bari oto mu butegetsi bwiwe batashobora bamubera intambamyi ibyo byose navyo no kubiraba ou peut-être yuko atani ushaka gusanga atani kibazo gihari wana shaka ugasanga uyu munsi CNDD-FDD hani ngorane vyo kuba arasanagira ikwiye kuri kote ya Tanzania simvuze ngo n'urugamba goroshe ariko hani simvuze ngo n'urugamba rwe impossible byose ni stratégie tactique ngeze ngaho Ruth ego murakoze cyane amvuga ego nisho nashoboye gutahura nyine mugabo bon ufite ibibazo bigumaho mugabo raporo asubira ndavuga akarorero igihe bari munane Bujumbura pahamba Samia Suluhu Hassan yo yaravuze ngo sasa uchisekedi ngo kwa nini anaendelea mambo ya kijinga urumva abumbi Israeli yavuze ati none ngo kubera ko Tshisekedi ngo abandanye mu bintu by'uburofa urumva bo niba yaravuze gutyo bisigura peut-être ko hari ibintu bimwe atumvikana ko na Tshisekedi bisigura ko atabyumvikana ko ndayishimira navyo nyene mugabe ikigaragara nuko abasoda ba Tanzania muri Kongo hari ukuntu bagabanije akavuduko cyane ugereranije n'ingene bari batanguye intambara bitangura eske ivyo byose birafise ico bihuriye ko bega muri system aho byo nihoba hari kunyinyana byose birashoboka mu mugambo umwe abantu bose nibigera bahuza kuri byose mugabo ufise inguvu ahagaze kenshi hari influence la direction igihugu gifata muri conflit canke muri politique canke izindi nico nagomba kuvuga mugabo si nivyo nagomba kuvuga yuko sinibaza ko intambara vraiment ashobora kuba ziriyimwo cyane gose kuri kote ndayishimira na Tshisekedi ashobora kuba avuga ati nawe afise igihugu atwara afise ibindi andi masusi yo ashobora kuvuga ati hari abandi bantu babishigikiye mu kubagwanya buke canke ngerageze kwirotira buke mugabo amwe mu makuru ntashobora no kuvugira ngo sinibaza ko hariho atashima ikomeye cyane gose duhetse okay Ruth sinzi ko nyumva ariko reka duheze ikiganiro ndashimiye abantu babanye natwe twamaranye umwanya two turaganira kuri ibibazo bya politiki y'akarere irimo ibintu byinshi cyane hariho ibintu bitoroshe rimwe kubirabira muri ivyo bibaho tugeze no mu ntambara z'akarere hariho ibindi bintu byinshi cyane biza mutaba wari wigeze wiyumvira mugabo abantu bose biyumvira impinduka je sinibaza ko bidashoboka nk'uyu munsi hose nibaza vraiment ko turi ahantu ngo bitokunda ngo bitopfa bikunze ahubwo ingwara igitumye abajya bari ku butegetsi uyu munsi baguma ku butegetsi nuko abarundi peut-être bataratwuva une façon yo gufashanya canke yo kuja hamwe kuko ibi bintu byose byo guchallenginga canke kudefya ubutegetsi ntibikunda abantu batari hamwe